Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 21 z'ukwa munani. Nyuma y'igihe cy'agahenge, amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu habaye imirwano hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo. Amnesty International, umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi, urashinja Perezida Evariste Ndayishimiye ko nyuma y'imyaka 4 amaze ku butegetsi mu Burundi akomeje kuburabuza abaharanira agateka kazina muntu n'abanyamakuru. Naho mu Rwanda, abashoramari mu rwego rw'ubuhinzi bakomeje kugaragaza impungenge zo kwitabira uru rwego kubera impungenge z'igihombo, ariko banki nkuru irabasaba gutinyuka. Ntibibagirwe ikiganiro cy'abagore n'imikino. Aya makuru ayobowe na Nini Iradukunda. Amakuru arambuye ni mu kanya nyuma yuko Jacques Niyitegeka abanza kubagezaho indi ncamake y'amakuru y'ingenzi avuga ku isi. Umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe w'abanyapalestine Fatah yashinje Israel kwica umwe mu bagize uyu mutwe muri gahunda yo gutuma intambara isakara mu karere. Taufik Tiravi, umwe mu bagize komite nyobozi y'umutwe, ibi yabivuze nyuma y'igitero cya Israel cyahitanyeho umwe mu bayobozi ba Fatah mu majyepfo ya Libane. Ni inkuru ya Hugo Bachega mugezwaho na Yvette Kabatesi. Igitero cyo mu nkengero z'umujyi w'icyambu wa Sidon nicyo cya mbere kivuzwe kwibasira umwe mu bagize umugwi wa Fatah kuva intambara yatangira i Gaza. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko umuyobozi wishwe Kadir Makda n'umuvandimwe we bakoreraga urwego rukomeye rwa gisirikare rwa Iran, kandi ko bari bafite uruhare ruziguye mu kuyobora ibitero no kwinjiza intwaro mu buryo butemewe mu rusisiro rwa Cisjordanie. Muri iki gitondo kandi umutwe wa Hezbollah wateye ibirindiro bya Israel ukoresheje ibisasu bya rokete ndetse n'indege zitagira dereva, nyuma y'aho ububiko bw'intwaro zawo buri mu kibaya cya Beka muri Liban bugabweho igitero mu ijoro ryakeye. Guhangana kwa Israel na Hezbollah ifashwa na Iran kuragenda kongera impungenge z'uko gushobora guhinduka intambara yeruye. Igisirikare cya Ukraine kiravuga ko kirimo gukoresha mu gitero cyagabye imbere mu Burusiya ibibunda cyahawe na Amerika bizwi ku izina rya HIMARS, birasa ibisasu bya rokete. Bibaye inshuro ya mbere Ukraine yemeye ku mugaragaro ko ibikoresho byatanzwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo gukoreshwa hakurya y'umupaka. Itangazo ry'igisirikare cya Ukraine rivuga ko ibisasu bya rokete byasenye ibiraro n'ahandi hantu hari hagambiriwe. Amerika ntacyo yari yabivugaho. Ibihugu by'inshuti za Ukraine byo mu burengerazuba bw'isi bisa nkaho nta kibazo byaterwa n'ikoreshwa ry'ibikoresho byabyo bya gisirikare mu gihe gusa bitarasa imbere mu Burusiya. Icyakora ibiro by'umukuru w'Uburusiya bivuga ko ibi biri mu gutuma ibintu birushaho kuba bibi. Minisitiri w'intebe w'Ubuhindi Narendra Modi yageze i Varsovie mu ntangiriro y'uruzinduko rwe muri Polonye. Mbere y'uko yerekeza muri Ukraine mu mpera z'ikino cyumweru, Bwana Modi yakomeje kwanga kwamagana intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine, kandi yanenzwe cyane mu kwezi gushize ubwo yahoberaga ku mugaragaro Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, nyuma y'umunsi umwe Uburusiya bugaba igitero cyahitanye abantu ku bitaro by'abana i Kiev. Mu ruzinduko rwe, Bwana Modi yavuze ko yizeye kungurana ibitekerezo ku kuntu aya makimbirane yakemurwa binyuze mu mahoro. Umuryango w'abibumbye uravuga ko ku nshuro ya mbere mu mezi 4 ashize umurongo w'imodoka zikoreye imfashanyo igenewe abari mu kaga zinjiye muri Sudan zivuye muri Chad kugira ngo zigeze ibiribwa bikenewe cyane ku bantu bafite ibyago byo kwibasirwa n'inzara mu karere ka Darfur. Ingabo za leta zari zarafunze umupaka muri gahunda yo kugerageza kubuza kw'intwaro zigera ku nyeshyamba bahanganye zo mutwe wa Rapid Support Forces. Abantu barenga miliyoni 10 bavanwe mu byabo kuva intambara yatangira mu kwezi kwa kane ku mwaka ushize, kandi abantu barenga miliyoni 25 bugarijwe n'inzara ikaze.
ni inkuru ya Wiros mugezwaho na Siriyake Muhawe nayo. Amakamyo arenga 200 yuzuye ibifungurwa yajabutse urubere rwa Adre, urubibe runini ruri hagati ya Chad n'akarere ka Darfur ko muri Sudan. Amashiramwe atanga ifashanyo avuga ko ari ugusiganwa n'umwanya kugira barokoreye ubuzima bw'abantu. Inzara ikarimaze gutangazwa ko iriko irabica bigacika mu bateshejwe izabo n'intambara. Hanzitizi zibiri zigikeneye gutorerwa inyishu. Imvura nyinshi yatumye haba imyuzure myinshi bituma amabarabara adahita n'uturere tumwe tudashobora gushikwamo. Hanyuma kandi intambara ntirahagarara. Caba igisirikare ca Sudan canke umukeba wacu Rapid Support Forces bompi barabujije ko imfashanyo yinjira bariko baragwana. Igururwa ry'umupaka n'intambwe nziza. Urwego rushinzwe itumanaho mu Rusiya rwatangaje ko imbuga nkoranyambaga za WhatsApp na Telegram zahuye n'ikibazo gikomeye. Nta bisobanuro byatanzwe kandi nta n'umuntu wigeze yiyemera ko yaba ari inyuma y'igitero cyo kuri internet kigamije kwibasira izo mbuga zombi. Uburusiya bukunze gushinjwa kuba inyuma y'ibitero byo kuri internet byibasira abikorera ku giti cyabo cyangwa se leta mu bindi bihugu. Ibitangazamakuru byo muri Iran biravuga ko iperereza ku mpanuka ya kajugujugu yo mu kwezi kwa gatanu yahitanye Perezida Ebrahim Raisi ryemeje ko nta kimenyetso cyerekana ko yaba yarahanuwe. Biravuga ko iperereza ryanzuye ko impanuka yatewe n'ikirere kitari kimeze neza ndetse n'ubushobozi buke bw'iyo ndege bwo kwihanganira uburemere yari itwaye muri icyo gihe. Iyi mpanuka kandi yahitanye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran n'abandi bayobozi bakuru benshi ba Iran. Ibyavuye muri iryo perereza byatangajwe kuno munsi inteko nshingamateko yemeje abaminisitiri bashya batanzwe n'uwasimbuye bwana Raisi nka perezida. Uwo nawe akaba ari Perezida Masoud Pezeshkian. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho makuru aturuka muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu ya ruguru avuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu habaye imirwano hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo. Ni mu gihe hashize igihe hari agahenge muri rusange katangiye araka ibyumweru bibiri mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi kategetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma u Rwanda na Kongo nabyo byumvikana akandi katangiye mu ntangiriro z'uko kwezi. Ni inkuru mugezwaho na Robert Patrick Misigaro. Umwe mu bakozi ba societe civile ya teritwari ya Masisi yabwiye BBC ko imigwano yumvikanye mu bucagucagu bwo kuri uno wa gatatu mu misozi ya Bihambwe muri Masisi. Uwo mukozi atashimye gutangazwa amazina igihe yatuvugisha yavuze ko batari bwamenye uwatanguye kugaba igitero hagati ya Wazalendo na M23. Yavuze ko mu gitondo abantu baho bababwiye ko hari hacumvikana amasasu make nyuma agahagarara. BBC yabajije umuvugizi wa gisirikare w'intara ya Kivu ya ruguru ivyerekeye iyo migwano ivugwa n'uwo yayitanguje mu gihe haragahengwe kagomba kubahirizwa, ariko ntiyashimye kudusubiza, avuga ko ari mu nama ngo tumurondere hanyuma. Kuri iyo migwano ivugwa uyu munsi, Colonel Wiringoma avugira M23 yabwiye BBC ko atana rimwe bigera batera FARDC, ko ariyo ibatera bakigwanako. Kuwa mbere w'indwi iheze, Therese Kayikwamba, umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Kongo, yabwiye abanyamakuru yuko ngo bashitse ahashimishije ihagarikwa ry'imigwano rikaba ryubahirizwa ku rugero runini, ngo kandi bazobandanirizaho ngo kuko iyo haragahengwe bituma habaho uburyo bwiza bwo kuganira ku bibazo nyirizina. Aho hari nyuma yaho Perezida João Lourenço wa Angola ashikirije Perezida Felix Tshisekedi i Kinshasa na Perezida Paul Kagame i Kigali iciswe umugambi wuzuye woshikana ku mahoro aramye. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi Amnesty International urashinja Perezida Evariste Ndayishimiye ko nyuma y'imyaka ine amaze ku butegetsi aguma aburabuza abaharanira agateka ka zina muntu n'abamenyesha makuru. Amnesty yagiriza leta y'u Burundi gukoresha icyaha cyo kugumuka no kubangamira umutekano mu gihugu hagati mu kubacecekesha. Inkuru ya Siriyake Muhawe nayo uri mu biro bya BBC Nairobi. Mucegeranyo iryo shyirahamwe ryasohoye ryise Uburundi imvugo itandukanye n'ingiro cerekana mwido nido ingene abari mu mashirahamwe atawe yegamiye muri politike mu Burundi baburabujwe muri iyi myaka ine iheze.
cerekana ingene muri iyo myaka Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi abaharanira agateka kazina muntu, amenyesha makuru n'abatavuga rumwe nawe muri politike babandanije guterwa ubwoba, gukubagurwa, guhagarikwa no gupfungwa hadakurikijwe amategeko no gucibwa imanza z'akarenganyo. Urongoye akarere k'ubuseruko n'ubumanuko bwa Afrika muri Amnesty International, Tigere Chaguta, avuga ko ituratuzwa ry'amashirahamwe atawegamiye muri politike ribandanya ryaburijemwo icizere c'impinduka zigaragara za leta kuri amashirahamwe mu kuyugururira urubuga rwo kuganiriramwo ibibazo nkoramutima bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Amnesty International ivuga ko inyuma yaho ashikiye ku butegetsi President Ndayishimiye yerekanye ibimenyetso byo gutezurira amashirahamwe atawegamiye muri politike n'imenyesha makuru, abahanira agateka kazina muntu babiri n'abamenyesha makuru 4 bari bapfunzwe bazira akazi kabo, bose barekurwa mu mwaka wa mbere ashitse ku butegetsi. Icegeranyo cy'iryo shirahamwe kivuga ko uko kurikurwa kwahuriranye n'utwigoro two gusubiza hamwe n'amakungu cyane cyane bumwe bwa Buraya n'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Bamwe mu baraba ibintu n'ibindi bari biteze ko uko kurikurwa cyari kimenyetso cyo gusubira kwiyemeza kubahiriza agateka kazina muntu. Ariko ico cegeranyo gisigura ko icizere cy'uko ibintu bigiye guhinduka cyamaze umwanya urume rumara, kuko naho abanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru bari bahagarizwe President Ndayishimiye atarashika ku butegetsi barekuwe, abandi barasubiye guhagarikwa hadakurikijwe amategeko imbere y'uko barekurwa. Amnesty International irinubira ingene leta y'u Burundi ikoresha ivyaha bijanye no kugumuka no guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu mu ntumbero yo gucecekesha abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru. Urakoze Siriake. Turacyashaka kumva uruhande rwa leta y'u Burundi kuri ibyo birego bya Amnesty International. Iyo nkuru itugejeje ku isaa 1:19 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni saa 11:41. Ndi Prudence Njumva. Reka turuhuke mu masegonda 5 tugaruka mu kanya. Banki nkuru y'u Rwanda irahamagarira abashoramari gutinyuka urwego rw'ubuhinzi ngo kubera ko narwo rwunguka nk'izindi. Ni mu gihe rero abashora imari bagaragaza impungenge zo kwitabira uru rwego kubera impungenge zo guhomba. Banki nazo kandi ngo ntizitabira gutanga inguzanyo muri uru rwego, ntizitinyutse kubikora ntizaka inyungu y'umurengera kubera kutizera ko zizagarura amafaranga yazo. Ibi byasobanuriwe n'abanyamakuru mu kiganiro banki yatanze isobanura uko ifaranga ry'igihugu rihagaze. Ibindi n'umunyamakuru wacu Kigali Jean Claude Mwambutse. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru banki nkuru y'igihugu yavuze ko ifaranga ry'igihugu rihagaze neza, cyakora ngo ryatakaje agaciro nubwo ari ku rugero rudakanganye. Asobanura ku gutakara kw'agaciro, guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yavuze ko kwatewe nuko ibyo igihugu cyohereza mu mahanga byiyongeyeho 0.9% gusa, nyamara ibitumizwayo bikiyongeraho agasaga 6%. Ibiciro ku isoko ngo byariyongereye, cyakora ngo ntibyarenze urugero rwa 5% rwari mu iteganyamibare rya banki nkuru. Havuzwe ku ishoramari rigitinya urwego rw'ubuhinzi, nyamara ruri mu zirimo amahirwe menshi. Ngo banki zitinya gutanga inguzanyo ku bahinzi, n'izibikoze zigasaba inyungu iri hejuru cyane. Umuyobozi wungirije wa banki nkuru y'igihugu Madame Suraya Hakuziyaremye avuga ko hari ibisubizo leta iri kugerageza. Leta yashyizeho ubwishingizi biha n'icyizere banki zikaba zashobora kumuguriza. Icya kabiri ni uyu mushinga washyizweho w'inguzanyo zinyuze muri banki itsura amajyambere miliyari 15. Aho byari kugira ngo bifashe abari mu buhinzi kuba bagira inguzanyo ku giciro kiri hasi ugereranyije n'inguzanyo zisanzwe, ndumva bageza kuri 12%. Banki yabitanze ayo mafaranga nayo hagize ikibazo kiba mu buhinzi, abantu ntibeze neza kubera ibibazo bitandukanye, cyane cyane irihinduka ry'ikirere, banki nazo zidahomba. Icyanyuma nanone ni ukwigisha abari mu buhinzi cyane cyane uko bakora imishinga yakwemerwa na banki cyangwa banki nazo zakwizera. Muri iki kiganiro havuzwe no ku bucuruzi bw'amafaranga. Iyi banki yavuze ko ari ubwo kwirinda kuko burimo uburiganya. Ubu ni nk'ubukorwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa se ibigo bisaba ababigana gutanga mbere amafaranga runaka bakayasubizwa hiyongereyeho inyungu ishobora kugera kuri 40% ku kwezi.
kuri guverineri John Rwangombwa ngo uru rugero rw'inyungu nta hantu rwabaye mu bucuruzi bw'amafaranga. Yakira amafaranga ya kanaka agahita amuha inyungu, uko yishyura abaje mbere niko akangurira abandi kumugana bikagera ahantu byamubanye umurengera atagifite uko ashobora kwishyura wa bantu. Nta muntu uzaza kubwira ngo araguha inyungu y'10% buri kwezi, kubera yuko hari abantu abaje mbere bahita babasubiza amafaranga, abantu bakibeshya ngo bya bintu birimo inyungu. Abantu baduka ntuzi yaturutse akaza ngo aje kugukiza, ntabwo ari byo rwose. Turakomeza gukangurira abantu kwirinda gukora ubucuruzi burimo ubushukanyi bakoresheje ikoranabuhanga. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruherutse gutangaza ko rwataye muri yombi umuntu wambuye abaturage agera kuri miliyoni 10 z'amadolari muri ubu buryo. Mu gihe uru rwego ruvuga ko rugihiga n'abandi bari muri ubu bucuruzi, rusaba rubanda kwirinda abarwizeza inyungu nyinshi ariko zivuye mu nzira zidasobanutse. Muri iki gihe kandi havugwa ubuke bw'amadovize nk'amadolari, ndetse hakaba n'abakeka ko ashobora kubura ku isoko. Guverineri Rwangombwa avuga ko iki kibazo cy'ubuke bwayo cyatewe n'ubuke bw'ibyoherejwe mu mahanga, ariko ngo ntikizagera ubwo ayashobora kubura ku isoko burundu. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Mwambutsa. Tunyarukire mu Burundi, aho nyuma y'amezi yababa 9 amazi y'ikiyaga Tanganyika aduze ku rugero rutari rumenyerewe, agatikiza ibitari bike byari ku nkengera, ubu asa n'ayariko arasubira inyuma. None ibibanza ingenzi zahora ziza gusamiramwo akayaga ku musenyi ubu vyifashe gute? Mbega abahorera bahakuye icigwa kihe muri iki gihe imvura igiye gusatura? Jidasi Hundi Mpundu yagendeye bimwe muri ivyo bibanza maze adutegurira inkuru ikurikira. Mpagaze kuri Safi Beach, ahahoze hahimbarizwa ubugeni, hahoze kandi uburiro n'ubunywero. Harakundwa cane, ariko ubu ivyari bihubatswe nka vyose vyaratwawe, harasibanganye, beneho barataye baromoka. Fleury Irakoze niho yahoze akora. Aha hakorerwa ibirori byinshi bitandukanye kandi vyararyohera n'abantu benshi. Harabera nk'amakonsere, nk'amarayida ashitse, abantu baraza ari benshi bakaryoherwa. Ibintu vyarononekaye cyane, gusa nk'ibiriko birazuba amazi ariko arasubira inyuma nk'uko bisanzwe. Iki kibanza kiri impande y'ibarabara Avenue de la Plage ryerekeza ku kivuko ca Bujumbura. Iri barabara ubwaryo ntirikirengana, ryuzuyemwo ibigunguzi vy'imisenyi n'imicafu vyarunzweho n'amazi ya Tanganyika. Hirya gato ku kivuko, ikimashini kiriko kiragerageza gupanga amabuye manini manini ku nkengera z'ikiyaga. Biraboneka ko bashaka kwitanga umutasoro w'imvura. Iduga ry'amazi ya Tanganyika ryaragize ingaruka no ku bibanza bikomeye vyakira ingenzi aho bita mu Kajaga. Ibitari bike vyarugaye uhereye ahazwi nka Saga Plage, ariko hamwe baragerageje kwigwanako. Barubatse inkuta zitangira amazi, bagerageza no guhindura inyubako, bongera basuka hasi umusenyi n'ivu bituma haja mu kirere gusumba ikiyaga. Archer Girumugisha afise ikibanza citwa Uzuri Beach, numwe mu bariko bakoresha uwo mukenyuro, ariko avuga ko bitwara uburyo bwinshi cyane. Aho nari nagejeje nari nzi yuko avec amavacances ya été juillet août umuntu azoshobora kuronka amahera yinjira kugira ngo imvura izotasure, donc hose hashoboye kuja hejuru. Mugabo nta bakiriya vraiment, nta bakiriya turonka. Ubunya ikigwa nuko kirazira guheba kudebukirwa ugerageza kugwana. Archer yemeza ko iduka rya Tanganyika ryatumye atakaza ibice 80% vy'umutahe. Avuga ko n'abanyamahanga bahora baza kwiryohera ubu batagihurumbira Tanganyika kubera ivyabaye. Bakiza cyane kuko urumva nabone baratinya kuza kubera hari Tanganyika ifise inguvu nyinshi cyane. Mugabo kera baraza cyane, ubu ntabo tukibona, nta bakiza. Ikiboneka cyo abafise ibibanza ku kiyaga barakwicirwa gikomeye mu byabashikiye. Bigaragarira ku kuntu ubu bariko batunganya gushasha inyubakwa zabo n'ivyo bibanza. Yamara biraboneka kandi ko bagifise ubwoba. Gildas Yihundi Mpundu i Bujumbura. Tuve Bujumbura dusubira i Kigali mu mikino na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. mu
Mwiriweho neza. Umukinnyi wo hagati wa Manchester City Phil Foden yegukanye igihembo cy'umukinnyi w'umwaka gitangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'ababigize umwuga, mu gihe Cole Palmer ukinira ikipe ya Chelsea yagizwe umukinnyi ukiri muto w'umwaka. Foden yatsinze ibitego 19 mu mikino 35 yakinnye mu mwaka ushize, mu gihe City yatsindaga igikombe cya kane yikurikiranyije. Foden yarushije bagenzi be muri City Erling Haaland wegukanye iki gihembo umwaka ushize, na Rodri ndetse na Palmer wa Chelsea, Martin Odegaard wa Arsenal na Oli Watkins wa Aston Villa bari kuri uru rutonde. Ni mu gihe Khadija Shaw yatoranyijwe nk'umukinnyi w'umwaka mu bagore bakina umupira w'amaguru w'umwuga, naho Grace Clinton yatwaye igihembo cy'umukinnyi ukiri muto. Shaw w'imyaka 27 yakinira Manchester City niwe watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'abagore umwaka ushize, yatsinze ibitego 21 mu mikino 18. Hagati aho ikipe ya Manchester City irimo gukora ibishoboka byose ngo igarure uwahoze ari umukinnyi wayo hagati, Ilkay Gundogan. Uyu mukinnyi w'imyaka 33 yavuye muri City yerekeza muri Barcelona umwaka ushize nyuma yo gufasha City kwegukana ibikombe 3 bikurikiranye bya shampiyona, ariko ibibazo by'amafaranga byugarije Barcelona byanayibujije gusinyisha umukinnyi mushya Dani Olmo. Kuba yarekura Gundogan, umwe mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi, byakoroshya inzira yo gusinyisha uwo mukinnyi ukiri muto. Soreze kuri Raheem Sterling utatoranyijwe mu ikipe ya Chelsea izakina umukino w'amajonjora y'irushanwa ry'igikombe cya Europa Conference League. Chelsea igomba gukina na Servette. Uyu mukino w'ejo kuwa kane ni umukino wa kabiri uyu mukinnyi w'imyaka 29 atagaragayemo mu ikipe ya Chelsea nyuma yo kubura mu mukino wahuje Chelsea na Manchester City mu mpera z'icyumweru. Bamyugariro Ben Chilwell, Wesley Fofana na Tosin Adarabio nabo ntibashyizwe ku rutonde rw'ikipe ya Chelsea rwashyikirijwe UEFA ku mukino wo kuwa kane uzabera ku kibuga cya Stamford Bridge. Chelsea yakoresheje hafi miliyoni 185 z'amapaundi mu gusinyisha abakinnyi 11 mu minsi yashize. Ubu umutoza Enzo Maresca akaba afite abakinnyi barenze 40. Ni kuri iyi nkuru nsorejeho amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye ubwo byagenze bara umupfu. Oya, ibi birakabije rwose. Inzi itagira urugi ntigire idirishya, se uzayibamo yishobore? Nzayishobora. Ubona za mayobozi tibera mu mazu nk'aya kandi zikabaho. Ariko wowe uri umugore w'umugabo ntabwo uri mayibobo. N'umugabo? Hari uwo wamboneye se mujyana? Aho usanga nkwe Patrick. Ni 12:45 kuri BBC. Na hejuru rero ku wa kane hano kuri BBC gahuza miryango, reka mpijambo Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Ni Samba. Ni wawe marizaya iyo mubuze ndayagara bajaga bansaza. Umuririmbyi, umwanditsi, mbikora ku giti cyanjye, mbikora nk'umwuga nk'akazi kuko niyo business nkora imbesha umuntu bwa buri munsi. Twigeze kubona igihe kimwe mu myaka mike ishize, tubona Marina araje, tubona abantu bagira bakwitegaho kuba superstar. Twongera tugira igihe turakura, twongera tugira igihe muri no minsi tubona uragarutse. Byagenze gute? Sinzi, ariko nawe nk'uko bizi buri mucuruzi wari wese cyangwa umuntu uri muri business ntabwo bijya bibura ko hari igihe umuntu aba atari, sinzi niba nabyita ngo gukora nk'uko bikwiye. Akenshi aba hari impamvu runaka kandi nazo zikenewe muri ako kanya. Ntabwo nigeze mvuga ngo ndabuze cyane. I try kugira ngo at least abafana banjye, abakunzi banjye nabicisha irungu. Nanyuzaga mu mwaka zana nasohoye indirimbo 3,
ahubwo ko naje ndi umuntu booming like boom every month ndi gusohora indirimbo every collab ugasanga hose ndi kubarizwamo niyo mpamvu abantu babonyemo icyuho naje hari abandi bantu bamfata ntabwo nari kataza hano sinzi ibintu byinshi ukuntu bikorwa so I needed to learn how to do it. Abantu bagufata no kuvuga abantu bakumanaging abantu bamumanaging hanyuma biza kuba ngombwa ko ari njyewe the whole team nk'umutwe wa team ari njye noneho nikorera everything. uvuga ngo ubu ngubu Marina wa kiriya gihe atandukanye na Marina we. Exactly kuko Marina wa kiriya gihe yari afite abantu bamanaginga none ubu ngubu ari managinga. Bimeze gute kwikorana ku kazi se biroroshye ku muntu w'umukobwa? Ntabwo byoroshye ariko biranaryoshye kubera ko n'umuntu wese mukuru bimaze kuba mukuru it's better ko ufata responsibilities z'ubuzima bwawe. Iyo mpamvu ugomba kumenya buri kintu cyose kirimo especially when it comes to business nyine nagomba kuba intego zawe ni izihe mu buzima ese urashaka kuba umusitari hano mu Rwanda bikarangira ese urashaka kwagura umuziki wawe ukagera n'ahandi njye ntabwo ngamije kuba umusitari ngo ari byo bintu babindimbere cyane because I was going to be a star ntabwo ari ibintu mparanira ikintu cyonyine nshaka right now ni ukubona iyo music nifashe nka business iri gukora neza business yanjye kunguka kuko tuba twashoye biratuvuna cyane ko ari nabyo bintu nyine tuba dushinzwe nkanjye haba hari tundi business umuntu akora ariko business nyayo umuntu ambajije Marina cyangwa n'umuntu umuzi iyo ugiye kuri Google ukasearchinga mu Marina Rwanda bakwereka ko ndi musician. Ntago nifuza ko umusitari wo mu Rwanda gutya gusa wenda uburyo busa twumva kwamamara ndashaka kugira ngo birenge imbiho kugira ngo iyo business turi gukora tukavuze ngo tubikora amafaranga urumva yavuye iwanyoka ugatangira gufata n'ayahandi mu bindi bihugu ku isi hose East Africa mu business iri kugenda neza cyane. Marina kukozishono mbexajije umwana w'abandi nakiryama yeah kukozishono mbexajije umwana w'abandi nakiryama Marina tabarundi mwana afite ifoto yawe ku gitanda kandi yakubonye aragutinya ari wowe rugoyizera. muranyihanganira muri icyo kiganiro mwagezwagaho na Samba Cyuzuzo na mubabwiye nka Yvette Kabatesi ariko ni Samba Cyuzuzo nyine baganiraga n'umuhanzi w'umunyarwandakazi bahuriye i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya akaba ari Marina Deborah. Akaba Marina Deborah ari umuhanzi wabaye icyamamare mu Rwanda agitangira muziki we ahanini kuko yari afite inzu ya muzika imufasha mu bikorwa bye ariko nyuma rero ntiyakomeje kuzamuka muri iki gihe akaba ari kongera kugerageza kuzamura izina rye nk'uko mumaze kubyumva. Jacques Niyitegeka agarutse muri studio kubagezaho amakuru y'ingenzi agezweho. Umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe w'abanyapalestine Fatah yashinje Israel kwica umwe mu bagize uyu mutwe muri gahunda yo gutuma intambara isakara mu karere. Tawfik Tirawi umwe mu bagize komite nyobozi y'umutwe yabivuze nyuma aho igitero cya Israel cyitaniye umwe mu bayobozi ba Fatah mu majyepfo ya Libani. Igisirikare cya Ukraine kiravuga ko kirimo gukoresha mu gitero cyagabye imbere mu Burusiya ibibunda byahawe na Amerika bizwi ku izina rya HIMARS birasa ibisasu bya rokete. Bibaye inshuro ya mbere Ukraine yemeje ku mugaragaro ko ibikoresho byatanzwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo gukoreshwa hakurya y'umupaka. Hagati aho Minisitiri w'Intebe w'Ubuhindi Narendra Modi yageze i Varsovie mu ntangiriro y'uruzinduko rwe muri Polonye mbere y'uko yerekeza muri Ukraine mu mpera z'iki cyumweru. Bwana Modi yakomeje kwamagana intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine kandi yanenzwe cyane mu kwezi gushize ubwo yahoberaga ku mugaragaro Vladimir Putin nyuma y'umunsi umwe Uburusiya bugabye igitero cyahitanye abantu ku bitaro by'abana i Kiev. Umuryango w'abibumbye avuga ko ku nshuro ya mbere mu mezi ane yashize umurongo w'imodoka zikoreye imfashanyo igenewe abari mu kaga zinjiye muri Sudani zivuye muri Chad kugira ngo zigeze ibiribwa bikenewe cyane ku bantu bafite ibyago byo kwibasirwa n'inzara mu karere ka Darfur.
urakoze Jacques Nitekani. Naha turangije ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu, byari biyobowe na Nini Iradukunda, twafashijwe na Chris Lovelock kugira ngo amajwi akugereho ameze neza. Agenda Prudence Ngyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Kuri uyu mugoroba uraraharyana na hejo. Thank you.